Mwaramutse namwiriwe kuri mwe mwese musoma kurikana ibiganiro vya Yaganawe TV bivanye naho muherereye hose. Twizera yuko mumeze neza cyane, tunaba nikaze mu kiganiro cyacu cyo kuno munsi wa gatatu igenekezo rya 2025 kwezi no kwa gatatu mwaka wa 2026. Amakuru yacu no munsi yakaba ari menshi cyane tuza kuba tuyagako aho mugwa FC Barcelona ariko haravugwa amakuru agiye atandukanye cyane kubijanye n'izana ry'uwitwa Alessandro Bastoni uno mukinyi w'inyuma wa Inter de Milan turaza kuba twicamo ndetse n'uwitwa Grimaldo wa Bayer 04 Leverkusen muri Real Madrid birukanye abaganga bose kubw'ikibazo cy'uwitwa Kylian Mbappe ariko kandi muri no mugwi wa Real Madrid hariko haravugwa ayandi makuru agiye atandukanye kujana n'uwitwa Vinicius Junior tuza kuba duca mu mugwa Liverpool ariko haravugwa amakuru kwitwa Mohamed Salah ndetse no mugwa Manchester United. Rero ayo namwe n'ayandi tubafitiye muri kino kiganiro cyacu ni musangwe ikaze Yaganawe TV. Mu mugwi wa FC Barcelona ariko haravugwa amakuru kuwitwa Alessandro Bastoni ko ashobora kuza muri no mugwi wa Blaugrana. Equipe ya FC Barcelona bari kumwe n'uwitwa directeur sportif Deco bamaze ko bagira nimero ya mbere uno musore azwi ku izina rya Alessandro Bastoni asanzwe akinira umugwi wa Inter de Milan no mugwi serukira gihugu w'abataliyano kugira ngo ashobore kuza mu mugwi wa FC Barcelona mu ntumbero yo gukomeza na cancane ubwugarizi bwabo canke se defense yabo bakaba ariko barifuza cyane no musore Alessandro Bastoni wa Inter de Milan ariko no mukinyi azimvye cyane ahagaze ku giciro c'imiliyoni zigera kuri 80 n'umwe muri ba myugariro bazimvye cyane rero no kunda twarani mu mugwi wa FC Barcelona narijya usanzwe ukiri mu bibazo bijanye n'ubutunzi nimba uzoshobora kuba wosimbana uno musore wa Inter de Milan ariko kandi binavugwa yuko ashobora kuzoca kinishwa ku ruhande rw'ubamfu kugira ngo vyorohere uwitwa Pau Kubarsi gukina mu mutima wa defense yisanzuye ariko kandi muri uno mugwi wa FC Barcelona mu kubandanya bakomeza ubwugarizi bwabo ni equipe ya FC Barcelona iriko irifuza cyane uwitwa Grimaldo Alejandro Grimaldo uno musore wa Bayer 04 Leverkusen asanzwe akina kuri nimero zigera kuri zitatu muri no mugwi wa Bayer 04 Leverkusen. Rero bikaba bitegekanijwe ko uno musore bashobora kumuronka ku giciro kingana na miliyoni zigera kuri 20 z'amanyaburaya kugira ngo ashobore kuza muri no mugwi wa FC Barcelona nkuko uwitwa Alfredo Martinez abitangaza nawe nyene kwinda tukaranimba uno mugwi waba Blaugrana zoshobora kuba wosimbana uno musore ariko ubona ko wewe ikiguzi ciwe kikiri hasi cyane ku miliyoni zigera kuri 20 nizo umugwi wa Bayer 04 Leverkusen ushobora gusaba kugira ngo uno musore akabana kizigenza no mugwi wabo ashobora kuba uvamo kerekeza muri no mugwi wa FC Barcelona. Iyi nkuru twabwira mu mugwi wa FC Barcelona nuko umugwi wa Al Hilal watije uwitwa Cancelo muri no mugwi wa FC Barcelona bariko barasaba no mugwi imiliyoni zigera kuri 15 kugira ngo bagumane uwitwa Joao Cancelo nimba vy'ukuri ba mwifuza. Rero no kurinda twara naho nyene ko umugwi wa FC Barcelona uzoshobora kwemera gutanga zino miliyoni zigera kuri 15 kuri no musa ariko ku ruhande rw'uwanje vy'ukuri novuga ko equipe ya FC Barcelona tobihomvye mu gutanga miliyoni zigera kuri 15 ku mukinyi nka Joao Cancelo, umwe mu bakinyi bakina neza cyane, umwe mu bakinyi bazibira neza cyane, umwe mu bakinyi bazi gutera amasantre, bazi gutanga imipira ya nyuma ivamwe bitsindo. Novuga ku ruhande rwa FC Barcelona ko atoba bahomvye n'umukinyi ragifise amasezerano muri no mugwa Al Hilal wa hariya mu gihugu c'abara muri Arabie Saoudite azomjikana mu ci rya 2027. Iyi nkuru twosa nk'abarangiriza ko no mugwa FC Barcelona nuko uwitwa Dieter Flick no menyereza wabo yaje kubatogwa nk'umumenyereza yaranze ukwezi kwa gatatu muri La Liga eSport aho yatsinze inkino zigera kuri zitatu zose akaronka n'amanota agera ku 9. Rero niwe yaje kuba atogwa nk'umumenyereza yaranze ukuno kwezi kwa gatatu. Turangiza kandi muri FC Barcelona nuko amakuru ahari kubijanye n'abakinyi bagize ibibazo vy'imvune nuko uwitwa Alejandro Balde yitezwe kugaruka inyuma y'akaruko k'imigwi serukira ibihugu. Murazi kuno munsi abakinyi
bari mu migwi serukira bihugu bagiye kwa bakina inkino za gicuti, abandi bakina inkino z'amajonjo zo kurondera itike yo gukina igikombe c'isi kizoba mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka nyene wa 2026. Uwitwa kandi Gilles Olivier Kunde nawe nyine ari mu mvune, wewe ashobora kugaruka inyuma y'indwi imwe akaruhuko kazino nkino z'imigwi serukira igihugu ziheze. Ariko kandi uwitwa Frankie de Jong nawe bivuga ko ashobora kugaruka mu gihe umugwi wa FC Barcelona zo buri kurakina n'umugwi wa LCD Espanyol Barcelone. Ayo niyo makuru ahari gushika muri kano kanya kubagize imvune muri no mugwi wa FC Barcelone. Mu mugwi wa Real Madrid nawo nyene hari amakuru menshi cyane. Inkuru ya mbere twohera ko nuko uwitwa Federico Valverde, murabizi ko ku munsi w'Imana yahawe ikarata itukura, bivugwa yuko rero n'umusore ashobora kuhanishwa igihano kikomeye cyo kumara inkino zigera kuri zibiri atariko arakina, atariko araboneka muri no mugwi wa Real Madrid. Nukunda tukaraba iyo bigiye kuba biherera nkuko ikino kinyamakuru ca Cadena Cop kibitangaza, kimenyesha yuko no mu kinyo hagati wa Real Madrid no munya Uruguay akaba nakizigenza wa kabiri no mugwi Federico Valverde ashobora guhagarikwa inkino zigera kuri zibiri. Iyindi nkuru twabwira nkuko vyaje kuba bisohorwa n'ikinyamakuru LMC Sport. Kino kinyamakuru caje kuba gitangaza yuko habaye kwihenda na cane kubijanye n'ingwara y'uwitwa Kylian Mbappe yari yaje kubagira ikibazo mwivi giyu, ariko rero ibipimo yaje kubakorerwa vyerekanye yuko no musore afise ikibazo mwivi giwe ry'ukuguru kukuryo. Ariko nyuma y'ivyo baje gusanga harabaye kwihenda ku baganga, maze basanga ahubwo ikibazo ni cari mu kuguru kukuryo, cari mu kuguru kw'ibubamfu. Ivyo rero vyatumye uwitwa Kylian Mbappe atabandanya gufasha cyangwa se akina muri no mugwi wa Real Madrid, kandi bizana kuba bituma ico kibazo ciyo mvune yari afise mwivi gikomera cyane kubwo yagiye arayikinira ko bibaza yuko kuba ari ukuguru kw'ibubamfu, ariko baza kwasanga ari ukuguru kw'iburyo nkuko vyaje ko bitangazwa n'ikinyamakuru c'Abafaransa RMC Sport. Ikindi kandi uwitwa Daniel Riolo uno munyamakuru nawe yaje kubatangaza sora inkuru yuko kubw'ico kibazo c'imvune mwivi ry'ukuguru kwa Kylian Mbappe vyaje kuba bituma rero umugwi wa Real Madrid utihanganira staff y'abaganga, maze biza kuba bituma yirukana abaganga bayo bose nyuma y'ivyabaye kwivi ry'uwitwa Kylian Mbappe. Yindi nkuru twababwira mu mugwi wa Real Madrid nuko abakinyi bariko barasaba yuko uwitwa Alvaro Arbeloa yoguma ari umumenyereza wabo no mu mwaka uza. Iyi nkuru yaje kubisorwa n'ikinyamakuru ca Marca, kimwe mu binyamakuru gisohora inkuru zizewe cyane mu mugwi wa Real Madrid. Twabamenyesha yuko uwitwa Vinicius Junior, Federico Valverde, uwitwa Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Aurelien Tchouameni, abo bose bariko barashigikira uwitwa Alvaro Arbeloa kugira ngo azoshobore kuba ari we mumenyereza azoba bari kumwe mu mwaka uza w'inkino wa 2026 ushira 2027. Muri bano bakinyi bose tubabariye havuyemo uwitwa Daniel Carvajal we buca nasohoka akaba ari nawe ukizigenza nimero 1 w'umugwi wa Real Madrid, ariko muri no rutonde rw'abandi bakinyi n'uwitwa Federico Valverde, ico gino azoba yambaye n'igitambara nka nimero 1. Uwitwa Vinicius Junior gakurikira nawe zo ari kapitene wa kabiri umwaka uza, mu gihe witwa Dani Carvajal azosohotse, ndetse n'uwitwa Thibaut Courtois. Uko abagabo ari batatu nibo bazosigaranye igitambara cy'ubukizigenza mu mugwi wa Real Madrid. Vyumvikana yuko bafise ijambo ridasanzwe muri mugwi wa Real Madrid na cyane mu gushigikira uno mumenyereza wabo ari we Alvaro Arbeloa kugira ngo azoshobore kuba abandanya ari we ari umumenyereza wabo. Iyi nkuru twabwira nuko vyaje kuba bisorwa n'ikinyamakuru AS, kimwe mu bindi binyamakuru vyegereye cyane mu Real Madrid bisohora amakuru yizewe no mugwi wa Real Madrid. Kino kinyamakuru cha AS caje kuba gitangaza yuko uwitwa Vinicius Junior gushika muri kano kanya ari hafi cyane kurusha ikindi gihe kongereza amasezerano mashasha muri no mugwi wa Real Madrid. Nkuko kandi bitangazwa n'umunyamakuru Ben Jacobs no mu Mwongereza, nawe atangaza yuko uwitwa Enzo Fernandez
yemera ko ashobora kwimukira mu mugwi wa Real Madrid muci, ariko rero Chelsea nayo ishobora kubikomeza ntiyifuze kumurekura, ariko kandi Enzo nawe ashobora kwifuza kuja mu Real Madrid, ariko ntibikunde naka ashobora kujayo no kurinda tukaraba nimba vy'ukuri no mu kinyi Enzo Fernandez azoshobora kwimukira mu mugwi wa Real Madrid muci nkuko avyipfuza, nkuko kandi vyaje kwa bisorwa nuno munyamakuru akomeye cyane w'umwongereza Ben Jacobs. Iyi nkuru dusa nk'abarangiriza ko muri uno mugwi wa Real Madrid nuko uwitwa Jurgen Klopp yaje kuba sohora inkuru abeshuza amakuru yose amuvuga ko yuko yobagiye kwimukira mu Real Madrid, ariwe yobagiye kuma amenyereza uno mu Real Madrid. Rero no mumenyereza wa kera wa Liverpool na Dortmund yaje kubatangaza yuko ayo makuru yose amuvugwa ko ari binyoma gusa, ari bihuha, atanubwo umugwi wa Real Madrid wigeze umurondera kugira ngo ashobora kuba bicara bakayoka kijanye nuko yoza kumenyereza no mugwi, ndetse ko n'abasazi bamuhagarariye mu vy'amategeko ndetse no kumuronderera isoko abaja biwe n'abanyene umugwi wa Real Madrid atanumwe wigeze urondera. Reka tuze tubandanya n'andi makuru ariko aravugwa mu gihugu c'Ubwongereza. Mu gihugu c'Ubwongereza makuru tuza kuba tuyahera mu gwa Liverpool nuko uwitwa Mohamed Salah wenyene ubwiwe yaje kuba yitangariza ko uno mwaka w'inkino wa 2025-2026 niwahera azova muri uno mugwi wa Liverpool, ariko ntiyaje kuba atangaza umugwi agiye kuba yimukiramwo. Nukurinda tukaraba uwitwa Mohamed Salah nyuma yo kuva mu mugwi wa Liverpool yagiye kuba yimukira, ariko nisohoka by'umuntu w'umu legend twafata nk'umwami mu mugwi wa Liverpool. Uno mugabo Mohamed Salah yakoze ibidasanzwe, akora ibikomeye, afasha umugwi wa Liverpool kugenda utwara ibikombe bigiye bitandukanye, mu bikombe vya Premier League, Carabao Cup n'ibindi bigiye bitandukanye na Champions League. Rero numwe mu bagabo avuye mu mugwi wa Liverpool vy'ukuri afise ukubahwa kudasanzwe. Mu mugwi wa Manchester United ariko aravugwa uwitwa Bruno Guimaraes, nkuko vyaje ko bitangazwa n'umunyamakuru akomeye azwi ku izina rya Fabrizio Romano, nuko abasanzwe bahagarariye witwa Bruno Guimaraes bagiranye ibiganiro n'umugwi wa Manchester United kujana uko ashobora kwimukira mu mugwi muci tugiye kuba tujamo rya 2026, nubwo umumenyereza w'uno mugwi wa Newcastle Eddie Howe yigeze kubihakana kumugaragara imbere y'abanyamakuru, ariko vyumvikana yuko amaze kuba haba ibiganiro hagati y'abasanzwe bahagarariye mu vy'amategeko witwa Bruno Guimaraes ndetse n'umugwi wa Manchester United. Iyi nkuru dusa n'abarangiriza ko nuko uwitwa Zinedine Zidane nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Le Parisien gitangaza yuko uwitwa Zinedine Zidane yaba yamaze kwemerera, yamaze kubavuga ati ego kuza kumenyereza umugwi serukira gihugu wa Bafaransa, ariko kandi nkuko vyaje kuba bitangazwa n'ikinyamakuru LMC Sport naho nyene cyo Bafaransa gitangaza ko kumenyereza Zinedine Zidane agiye kumenyereza no mu guserukira gihugu wa Faransa, ariko kandi ari kumwe n'abamufasha biwe bazwi cyane banakoranye muri no mugwi wa Real Madrid, ari witwa David Betoni ndetse na Hamidou Msaidie. Bano bagabo rero barigeze kwa bakana Zidane mu mugwi wa Real Madrid cyagiye cha 2017-2019 nige Zinedine Zidane yari amaze kuhagaruka muri mugwi wa Real Madrid. Uno David Betoni rero we akabasanzwe ari we yungirije cyangwa kurikira witwa kari mumenyereza mukuru nicegera cambere cy'uwitwa Zinedine Zidane. Uwitwa Hamidou Msaidie nawe niwe ajijwe ibijanye no gusesangura imikinire y'abakinyi ndetse n'imigwi bagiye kuba bahura, uwo twakwitwa umuntu analyst w'umugwi. Rero bano bagabo bakaba baza ku rutonde rwa mbere uwitwa Zinedine Zidane yoba agiye kubakoresha abazofashanya nawe kumenyereza no mugwi serukira gihugu wa Faransa Le Bleu. Reka twashimire mwe mwese mwafashe kanje kugira mu wane natwe muri kino kiganiro cyacu, naho butaha ku munsi wa gatanu tugaruka turaba amakuru azoba hari na cancene mu guserukira bihugu ndetse n'inyuma y'ibibuga n'amatransfer menshi azoba ariko aravugwa.